bapfuye ariko bibereye mu mahoro. Turicishe bugufi imbere yawe Mukama Yesu, nutugire ikigongwe ku mabi y'ubwicanyi twaguyemwo, aho kwima ibinogo byo guteramwo ibitoke, ibiti bikingira isi bikazana akaga keza, ibiti vy'ivyamwa bibungabunga amagara yacu, n'ibindi biterwa ngirakamaro. Twimbisha ibinogo vyo kwiciramwo abarundi bene wacu tubakuye mu bandi, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu, amen. Mana tugirira imbabazi, Mana girira imbabazi, ora Mana yacu, basokuruza bacu, turatuye ibyaha byacu, turatuye ibyaha by'abasokuruza. Mana twaragucumuye ko, twaragararije, twarakoze nabi. Mana yacu bituma Mana z'igihugu cyacu kiba mwinjyane zidahera. Ora Mana yacu muri kano kanya turongeye kwikubita imbere yawe Mana, nutubabarire Mana yacu, umva gusega kwacu, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana mushobora byose, turakweretse bisigarira, turakweretse amagufa y'abacu twabuze tutanga. Mana turazi kuri nyene imbabazi, turiteze ico kigongo cawe, ivyo navyo Mana tubigusavye mu izina ryawe ryera, amen. Turabaha ikaze mu ntara ya Muyinga, hasanzwe hatekanye, ku by'ukuri hatekanye ku mitumba yose 230 isanzwe igize intara ya Muyinga. Abantu babanye neza, mbere ibi turiko turabona no munsi byari bisanzwe batandukanya amoko n'ibindi twarabirengeye. Twarakoranye neza muri komine ya Mwakiro no ngaha muri komine ya Buhinyuza, duhanahana ivyiyumviro kandi twunguranya, na cane cane kugira ngo ivyo bisigarira batora biherekezwe n'inyandiko zimwe zimwe n'ibindi bitandukanye usanga byari bisanzwe binyigijwe canke bibitse ahandi. Turarumije amayinga 5 dutohoza ukuri ku bwicanyi bwabaye mu 1972 n'igihumbi 1973, dutohoza ibyaha byakorewe abene igihugu mu gwimo rwateye muri ico gihe. Twarakoreye mu makomine yose y'intara ya Muyinga, twarumvirije abapfakazi n'imfuvyi batari bake, twarumvirije ivyabona bitandukanye vyemeye gushikira umugwi severe, bakavuga ivyo babonye n'ivyo baciyemo. Umugwi severe warashoboye no gufurura ibinogo umaze kumenya, umenyeshejwe n'ivyo vyabona nabo bazi aho bitumbereye abene igihugu bo muri no ntara, mbere n'abari hanze y'iki gihugu. Aho umugwi ugeze no munsi, turashobora kuvuga ko intara ya Muyinga yasinzikaye cyane. Abahekuye imiryango baravuzwe cyane n'ivyabona bikiriho. Abaje imbere mu guhagarika no kwigisha no kwicisha bene igihugu baradomwe ko urutoki n'abapfakazi n'imfuvyi, reka mbere n'abacitse ku icumu canke abakoreshejwe muri ivyo bikorwa bigayitse. Umugwi severe waruguruye ibikorwa byo gutohoza ukuri ku binogo byo muri komine Mwakiro. Abakozi b'umugwi bafuruye ikinogo kidasanzwe mu ishamba kimeza rya Ruvubo, bakongera bakahatora ibinogo 6 binini byimbwe n'abene igihugu ku nguvu, batazi ko ari binogo bazohava batamwo abantu. Ivyo binogo 6 by'Imwakiro n'ubu biracyariho, byagumye bisamaye, uwo ushaka kuja kubiraba arashaka kubibona. Ivyo binogo vyimbwe mbere y'ugwimo yerekanye ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwari bwateguwe n'inzego z'igihugu, kuko abarongoye inzego mu ntwaro bavyimbisha ku nguvu ko ariho kandi n'abasirikare b'igihugu babijamwo,
bakavuga yuko ari abasirikare b'igihugu bazohava bagirira imyimenyerezo bimwe bita mu gifaransa manœuvre militaire. Ikinogo ca mbere catawemwo abishwe imwakiro ahitwa Musenga, bavuga ko kirimwo ibigwanisho bimwe biturika, ko kizira kugihonyora ko cari kugica hafi, ko ata muntu yohanukira ngo ahegere. Musenga muri komine Mwakiro cavuyemwo ibisigarira vy'abishwe bashika ku 262, ariko mutegere ko abenshi bashobora kuba barasangukiye mu gisanze kubera yuko imbwa n'ibindi bikoko byashoboye kuza kwimba kuri ivyo binogo bigakuramwo ibisigarira bitari bike. Muri komine Mwakiro umugwi severe warahakuye amakuru menshi ateye ubwoba n'agahinda. Abantu benshi batawe mu binogo bariwe n'ibikoko, abandi batawe mu ruzi Ruvubu cyangwa mw'ishamba. Baratubwiye ko bahagarikwa n'abari mu ntwaro, babura amatari, ba komiseri wa arrondissement, ba musanteri b'amakomine b'ico gihe, abategetsi b'igisirikare n'ikijandarume, tutibagiye ko hari abafise amabanga mu mugambwe Iprona n'umuhari wo gwaruka ukomoka ko witwa Gereri ico gihe. Abenegihugu bafatwa bakicwa, benshi bava mu bwoko bw'abahutu, kandi abapfuye ubwa mbere biswe ko bateye igihugu, abo bise ngo n'abarobere b'abamayimayi, naho tuzi ko benshi ngaha atantambara yigeze ihavugwa. Benshi muri bo bari abakozi ba leta bafatiwe muhiri wabo cyo ku kazi, abihebeye Imana, abadandaza, abasirikare bari ku gikorwa cy'igihugu, abajandarume n'abanyagihugu bisununuye, tutibagiye mbere n'abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye. Muri intara ya Muyinga hariho n'impunzi z'abanyamahanga zakoreshejwe muri ico 1972 mu kwimba ibinogo batamwo abarundi bishwe. Bakaba baranakoreshejwe no mu guhagarika abantu ku mabariyeri no gutwara abantu aho mu bibanza baja kubiciramo. Aha ni ibisigarira twashoboye gutora mu makomine ya Mwakiro, Buhinyuza, Butihinda na Giteranyi. Ayo makomine twashoboye gusangamwo ibisigarira byo mu 1972. Byose hamwe biri hafi ibisigarira by'abantu 571. Bakamara umunsi wose bagaramye baraba izuba, hanyuma umwe bavuga ngo kwereka umukondo ijuru kwaruko ntibaba bambaye, hanyuma ku mugoroba bagaca bahohosha. Tuboneyeho akaryo ko kwemeza ko inama nshingamateka ishigikiye ko umugwi severe worangura ibikorwa vyawo worohewe kandi ufise ubwingenge bukwiye nk'uko ibwiriza riwushiraho ribitegekanya. Twagira natwe nk'abatowe n'abenegihugu dusaba abakiriho bose bashoboye gusaba imbabazi ko bozisaba, kuko mubonye bijya duhejeje kubona tukaraba ivyabaye mu ntara bagiye bacamo, birakwiye ko uwo muntu asaba imbabazi.